munsi turaza kuraba abantu bazanye amacakubiri mu Burundi no mu Rwanda no mu karere. Abo bantu muza kubona ngaha iyo batari kuba barakoze ivyo bintu, izi miliyoni 10 ntizari kuba zarapfuye. Murakoze cyane kurikirana iki kiganiro. Dushitse muri yindi ndababwira yitwa Evidence Idéologique. Ntanguriye kuri uyu nk'uyu onye mubona ngaho onye yitwa Bishop Joseph Monseigneur Léon Classe. Ivyo yakoze mana yarateranije abarundi, mana mushobora byose. Hakaba uwundi yitwa Archbishop Paradin. Wewe nibara. So mumenye abaniko navuga sukuva ko bakoze ibibi. Sukuva ko bakoze ibibi gusa na mayerere baba barakoze nico gituma tuza kubababarira. Historique atuma abantu nuba ari kwikoro barapfa, ariko abantu ikibazo ntibabizi. Abantu ntibabyigishwa. Abantu bakoze ibintu vyiza kandi bakoze ibintu bibi. Donc muri histoire dufite droit yo kubona abantu bakoze ibintu bibi n'ibintu vyiza. Sikuba ngo bakora abatwara bose bakora ibintu vyiza. Oya, nico gituma gutwara ikintu giteye ubwoba mana mushora byose. Ubuzi ko kuratwara unye. Ejo hari abandi gasitwe tuzobaho gusa. Abandi bazojija ivyo wakoze. You better question your reasoning. So ibi inye unbelievable. Ico bakoze abo n'abapadiri twafashe Bishop Joseph muramubona n'uyu nzobabwira ivyo yakoze bibi na vyiza. Monseigneur Léon Classe, wow, nzobabwira ivyo yakoze bibi na vyiza. Archbishop Paradin nzobabwira ivyo yakoze bibi na vyiza. En fait hari ama decision bagize mabi ariko radukuta ingwano n'ubukene dufise. You better understand why we are doing this. Dojeje mu bapadiri tuje mu ba politiciens, hari classe sociale zibiri nababwiye ko atari ubwoko. Hari classe sociale Tutsi, classe sociale Hutu. Muri uwo mwanya hariho abatwara b'abakolonisateur, hakaba n'abarundi n'abanyarwanda, ariko vyinshi vyakorewe mu Rwanda. Murambabara niko navuga bo mu Rwanda cyane ko kuragira ama recherche n'ubironka cyane. Rero hari umwe yari muri classe sociale Tutsi yitwa Abe Alexis Kagame, yari umupadiri yitwa Alexis Kagame, yari umupadiri. Ibintu yakoze niwe yanditse igitabo cyitwa La Divine Pastorale, yandika n'ikindi gitabo cyitwa La Philosophie Bantu Comparée, yandika n'ibindi bitabo vyinshi vyiza vyinshi vyo muri Afrika byateje imbere neza ivyiyumviro vya histoire muri Afrika. Ariko hari ahantu yagiriye erere zikomeye cyane. Oh my goodness, zikomeye zituma ibintu byose tubona gushika n'ubu ushobora ari muri bo uteza kubibaza. Tuzovuga ivyo yanditse, tuzovuga ivyo yakoze, tuzovuga ivyiza, tuzovuga nabibi. Nimbimenye mumenye ko mufise droit yo kumenya iciza n'ikibi kuutwara. Niyo droit mufise, uwibatse muba mukira abantu. Ubu rero Alexis Kagame tuzomenya ivyiwe, tuzomenya amakosa yagize akomeye cyane, ivyo yanditse reflecting ibintu vyinshi. Ntawo wo bivuga ubunyene. Akaba rero n'umwami Mutara Rudahigwa hamwe n'umwami Musinga. Abo onye ni ibintu bikomeye cyane, barakoze ibintu vyiza cyane. Ababami Imana barakoze ibintu vyiza cyane, ibintu vyiza uvuga uti nukuri inyo bishingira abami, ariko barakoze erere zikomeye. Musinga wewe uvuga ati yari ntore, ariko Rudahigwa hariho erere yakoze mu vyiza yakoze, hariho na erere yakoze iteye ubwoba. Swati yaratwagwa ku ingufu, swati tuzoraba yuko yatwagwa ku ingufu birenge cyangwa yabikoze abishaka bikuta gushika n'ubu. Ama ideology tubona tuzobona ivyo yakoze, ntawo biheza ubunyene. Aba bose umwe wese ubona ni we Rudahigwa, ujya wundi ujya ni Alexis Kagame. Aba anye tuzoraba muri kote classe sociale Tutsi ujya mwanya, tuzoraba ivyabaye. Tuzobereka n'igitabo cy'uyu Alexis Kagame yanditse 1947. Ni nka vya bitabo vya Adolf Hitler, Mein Kampf, murazi bitabo exactly. Ni ibintu biteye ubwoba, biteye isoni, ariko yakoze n'ibindi vyiza. So nico gituma I emphasize yuko twiga ibi inye
tumenye ko tubabarira aba bantu bose tuvuga kuko baba bari muri context yindi politique utazi ko ntibari bazi ko bazoza republique baguma bagwanira ko baguma ari abami. Oh my God, nico cyari kibazo. If they knew yuko tuzoba turi muri uyu mwanya, if they knew yuko tuzoba tukiriho, ntibari kubikora. So nico gituma faut faire attention, il faut pas juger. Nico gituma bigana ba Napoleon, ukiga abandi ukamenya ivyiza n'ibibi kugira ngo nabaza ntibagira ayo maherero. Niho hari kibazo gikomeye. Y'abapadiri turahejeje mwumvise abari bo amazina tuzokwiga, amazina yo muri côté classe sociale tutsi tuzokwiga, social hutu bakoze ibintu byiza n'ibintu bibi. Kayibanda, vyo yakoze mana, hari ibintu yakoze bibi 1959 biteye ubwoba, ivyo tuzobivuga. Nef unbelievable. Nawe baramwandikiye igitabo abapadiri yakurikiza, umva bakurikiza memories z'abapadiri. Donc uyu mwanya cari ikintu cy'ikibazo gikomeye. Donc hariho ugutwara n'umwanya utwara. So abakuru bamwe this number is sindabizi bama bibagira ukugene bajera les conflits muri contexte yuko historique vyotuma bifasha. Donc ushatse ushaka wimvira yuko kurakingira yo genetic pool even if it does not exist is unbelievable. Tusanga ugize erreur historique zikomeye. So ico ni kintu gikomeye nzobabwira muri côté utu classe sociale. Grégoire Kayibanda yakorera uyu mupadiri twa Parade, yakora muri librairie no bamukuye amushehi ibitabo bamuhiki bamugisha ibintu bikomeye tuzobibabwira. Hakaba n'undi twa Habyarimana Gatera Joseph, unbelievable. Na president Juvenal Habyarimana abo nawe tuzobavuga ingene bimeze. So ibi inye n'ibintu bikomeye cyane mutegeza kumenya ko you have a right to know that. Ibi ni cyo gutegeza kwigishwa. Abahagire nabi n'abagize neza kugira ngo mubone ibibabera iruhande. Igihugu kibuziki Burundi, u Rwanda rubuziki, n'u Rwanda ruraduze ngugo ruzomanuka. Wewe mvira ko ari impamvu nyabaki. Nibi nyene nababwiye uyu onye niwe Kayibanda, uyu onye na undi niwe Gatera Joseph, none Habyarimana musanzwe mumuzi iri muri classe sociale hutu bakoze amakosa atego. Tuje rero mu ba administrateur b'abazungu bakoze ibintu nabwira ko bakoze bibi nta vyiza mbona baba barakoze. Hariho witwa Jean Paul Haro n'uyu abantu kabisa je nkora nimvira iyo batari kuba babayeho ngira ngo twari kuba dufise amahoro. Abantu bose iyo batari kuba babayeho nimvira ko twari kuba dufise amahoro vrema nukuri. Ega nta numwe mu barundi b'abanyarwanda atababaye, nta numwe atabuze. Ega kubura si kubura ngo umuntu arapfuye, kutiga kubera amacakubiri, kwicwa, kurenganywa, guteba abantu bakagwira tutarashika ahantu. Ega twegeye tuzosanga ibihugu byarateye imbere turi hasi. Wowe uvuga ngo hari n'iterambere ngaho, oya ntaririho. Iterambere risaba ko haba amahoro, haba kumva, kandi ivyo vyubakwa natwe, ntivyubakwa n'ujya muzungu. Ama rero uyu unye rero two Jean Paul Haro nzobabwira ivyo yakoze nibara nikibazo. Niba dukolonije nk'abandi n'ukuri, ego baratumaze kabisa, batumariya. Donc gura ngo nga hazovemwo kabisa mwumve ko motera imbere, umwe wese mwumve ko afise droit. Ubwo batwatse bagize ivyo bita exclusive claim type. No kuvuga yuko bakreye no se mu bwoko butari bwo babuha ideologie ziri exclusive. Nico kibazo. Umwe yidentifie ukundi akidentifie ukundi. Izo identification ziri exclusive kandi ziri radical, ni nka religieuse ziri radical. Niyo hari kibazo babigize babizi bavyigisha imyaka 200. Narabibabwiye generation hagati y'igihumbi kimwe n'amajana 9 na 30 n'igihumbi kimwe n'amajana 935 niyo yamaze abantu, niyo na generation yacikurikira. Hariho generation abazungu basanze mu bo bavuga bati ibi bintu nibiki bona byo bazabonye kabisa, ariko abize mu nyuma nibo bamaze abantu, nibo rero bigishije abana bavyaye.
nk'abana bahunze mu Burundi mu 72 bahunze mu Rwanda muri 59 muca mubibona baca bavyara abandi bana. Donc tudashoboye kuraba ingene tumenya impamvu, nukumenya impamvu. I may not be 100%, but at least I bring a base ishobora gufasha deba tukaraba if these things is these people ko ba expert babivuga. Sije niko nabigira ntunyangira ubusa wanke bajya ba expert kandi bose barapfuye urumva kutumwanya wo kwanga umuntu. Donc umviriza kuko uri umuntu ushobora kwemera ko abantu bariko barapfa every generation, unbelievable. Shonye bizobazo uri umukristo wewe uri umukristo ukurigisha udashoboye kwigisha amahoro n'ubumwe, udashoboye kuvuga ukuri si kuvuga ngo kwigisha gusa ugatinya politike kubabwira none aba politiciens urababwira nk'ubu Jesse niko ndagira politike ndavuga ngene aba politiciens ngene bifashe ariko simba niko ndagira politike umuntu arigira iyo ariko ararondera igiti iyo afise umuganga uri kuragira politike ariko ngaha niko ndagira ibintu by'abashercheur d'umushercheur nereka impamvu aba bantu bariko barapfa. Hama rero namwe mugaca you question yourself uzuko kuba hypocrite ngo ibintu bimeze neza hose no doesn't look like that. Biguma bizunguruka n'abantu abanyafrika barahevye amakonfli yacu en fait habaye ingwano mu Rwanda habaye ingwano mu Burundi kugira ngo baguhe ngo intebe hajya ushaka wicare ngo babumvishe no bafise amadeni menshi they don't care ni mwicare bajyana barananiranye turabi bacanga apo naco bazo reka bo mejeje kubabwira uyu unye mu administrateur ni Jean Paul Haro uyu wenze umuvuga ko byinshi undi nindegaye uyu mbona ko ni gitabo nababwira Hutututsi un mensonge qui tue qui kuri librairie Saint Paul mu Burundi kiri muri Amazone iki kirundi coco citwa ikinyoma catikije benshi hama naco kiri muri Amazon iki France nikiri ngaha citwa A Deadly Lie mumenya ama detail rero nariko ndavuga uwo wundi sinari bwamuronke ngaha uyu wewe ivyo yakoze nguyu yitwa Peter Richman natwaye uyu yarabaye i Burundi Bujumbura aje aragwana atsinda abadagi bari Burundi aca yari umusirikare aca twara Burundi bayite Burundi uyu mwanya. Igitabo citwa Dominer pour servir. Ndavuga ati on doit tout faire kugira ngo ububirigi butere imbere ari guteranya ari kwica ari kugira iki. Uyu unyarateranije abarundi mu nyuma bace bamukura mu Burundi bamujana muri Congo Kinshasa gura ngo tware nuze yose Congo Burundi n'u Rwanda. Nzobabwira ivyo yakoze vyo kubahamagara ngo baze bapime ngo babagabura abarundi ibintu byinshi amapolisi yiwe nibo mbona no babwira igituma gusubscribinga bifasha ko dushikira abantu ntuvuga ibi udashaka ko abantu babimenya. Birateye ubwoba kuko mu karere habaye ingwano kandi birateye ubwoba kandi murabibona atari kwirengagiza murabona ko ibintu bitoroshe. Ni mukwize musubscribinge turabe yuko abarundi n'abanyarwanda abapoliticiens icanye urazi ko nababwiye ko ibihugu byacu aba expert bavuga yuko mu bisanzwe ibihugu byacu atari ibihugu vy'ingwano si ibihugu vy'ingwano ibihugu vya genocide. Ibihugu vy'u Burundi n'u Rwanda ni ibihugu vya genocide. Ico cadakibabwira umukanya impamvu uvuga ko ari ibintu by'aba genocide mu biganiro gikurikira. Ariko ubu unye no babwira yuko no basaba yuko mwogira subscribe, mwogira like, mwogira comment, umwanya mugize gutyo ko muri abamambre bigashikira abantu benshi muzoba mukoze kugira ngo turwanye ubu bukare bw'amacakubiri ari mu hagati mu Barundi ari hagati mu Banyarwanda. Hinge ndababwira ikintu bijya vyitwa yuko ari abategetsi bazana ikibi nk'ibi ndababwiye burya nje sindavyemera cyane. Urazi gituma bava muri twega babategetsi
oh navyo mwumva nitwe tuvyara abategetsi babi sibo babikora dongo nitwege urumva hamwe n'abapadiri babigishije nzobabwira impamvu abapadiri bagira ibintu bimwe ko bari babwiwe yuko bakoresha amaklase différemment kubera batinya yuko abamizima bariko baraza benshi cyane muri Tanzania baza i Burundi bakoresha abakozi babahindura abamizima urumva bari bafite pression bari bahawe tegeko yuko Uburundi Rwanda na Kongo baba bakatolika kandi barabireshije mu guteranya mu kugira iki umubone bategeza guca hajya bategeza guteranya kugira ngo babishikeko umva bafite objectif yabo abandi bazungu nabo ntibari bafite abazungu bakora babona yuko baza gukora baratinya ababirigi hakiri kare mu myaka 1930 nta babirigi baza gukora muri administration kugira ngo bashobore kwimba gukora gutera imbere ko burya baje kuhaba nko muri Amerika bahaba imyaka yose donc il fallait yuko bakrea bamwe aba slave abandi aba administrateur sonze babwira ibintu impamvu ibintu byose ibintu byereke ku en fonction y'ivyo nasomye n'uwavyanditse. I'm not just talking, no. Donc there are references hari abantu babivuga ariko ikibabaje abanyagihugu ntibabizi no university ntibabizi tebwo teso aribo bazotwara donc reference bafise ikiba mu umuryango mutama kubwira yabize muri Astrida undi yize muri seminaire ati wewe ngujya ni mubi ugikura gusa abantu bagikura gusa bagishika muri peut-être muri 6e niho batangura kumva ivyo bintu. Tankuni is something that is taught. Donc nico gituma ibikenewe yuko mu district y'inyegura ngo turabe aya macakubiri kwahera murakoze twasavye yuko muza murakurikirana ibiganiro muze muraduha amanuzeye mudushigikire muze muratubwira ivyo mwumva bitatomoye tubisubiremwo ivyo mutumva neza mutubwire n'ivyo muzi hama kibi kiganiro c'amahoro c'urukundo c'ubumwe kuko we cannot live for nothing because when you are born again warakijijwe you was born called you will die called in between there's a purpose. It didn't come from matters and energy nwabayo wavuye muri big bang no. Donc c'est purpose utegeza gukora ikintu for the next generation birashobora kubaho mahoro ibi bintu tubona bishobora guhera ariko bisaba ko twese cyane abantu bemera umukama cyane abamizima nabo baremera umukama dukore turabe ko tushikana amahoro murakoze cyane.